Umucho Bijambo Ministries. The Word of God is light. Yesu nashimwe cyane, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose kandi mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba ari ubwa mbere banye natwe mu biganiro vyacu, nagira ngo ndagusabe ukore sabone kugira ngo urushirize kuzura abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi hari ibintu bitatu tugiye kuganira nk'abana b'Imana tutari dukwiye gukora iyo umuntu yapfuye, yaba ari umwe wo muri famiye y'iwacu canke abana bacu canke inshuti n'abagenzi. Hari ibintu tutari dukwiye gukora nk'abana b'Imana, kandi ibi bintu usanga abantu benshi babikora batabizi, baba ari abapasitori, baba ari abavugabutumwa, ababishopu ndetse abavugishwa n'abarimu. Abantu bose ibi bintu usanga babikora batabizi, kandi by'ukuri na Bibiliya itavyemera. Yesu nashimwe. Rero twebwe duhari kugira ngo twigishe ico Bibiliya yemera tucemere, ico yanka naco tucanke. Yesu nashimwe. Ico Bibiliya yitwa ciza ni ciza, nico yitwa ko ari kibi nacone kikaba kibi. Niyo mpamvu duhagaze ngaha canke duhagarariye abantu kugira ngo tubereke inzira y'ukuri, inzira y'umuco. Yesu nashimwe. Rero ibi bintu vy'ukuri, nimba uri umwana w'Imana, ibi bintu bitatu uvyandike hasi, ntukwiye kubikora. Nimba uzi ko uri umwana w'Imana, ibi bintu ntukwiye kubikora. Ikintu ca mbere nk'abana b'Imana tudakwiye gukora ni ukuganiriza umuntu yapfuye canke kugerageza gukominika nawe mu buryo ubu na buriya. Ndabizi nk'akarorero, iyo papa wawe atagihari ukaba uriko urahura n'ibibazo ibi na biriya, hari abagenda kumva ugasanga bariko baramuririra, canke mama wiwe canke wa muntu yapfuye ugasanga ari mw'isanduku bariko baramuhamagara ati garuka. Ari umwana w'Imana, ibi bintu ntukwiye kubikora kuko Bibiliya ntivyemera. Usomye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe ibice 18 ku murongo wa 11, urabona yuko kizira kikaziririza ko ata mwana w'Imana arekuriwe guhamagara imizimu canke no kuraguza. Ariko abantu benshi barakora ivyo bintu batabizi, kugenda kuvugisha abantu bapfuye uriko urahamagara imizimu. Umurongo wa 12 hacatubwira ngo umuntu wese akora mwene ivyo ababaye umuyobe, kandi uwo muntu akora mwene ivyo ababaye umuyobe kandi ntaba ari kumwe n'Imana. Urumva, nimba ibi bintu bahora ubikora, nagira ngo ndagusabe ubihagarike, kuko ni ubuyobe. Imana yacu ni Imana y'abazima, si Imana y'abapfuye. Yesu nashimwe cyane. Ibi bintu kenshi birashika, ukabona gihamye mu nzozi, ukabona umengo umuntu wakunda, yaba ari muri famiye canke mugenzi wawe, arakubonekeye, arakuganirije, ukumva icyo ugiye, ukumva ko ari we, ukamubona mu ndoto ukabona ko ari we, ariko mu by'ukuri ntaba ari we, kuko wewe uri umwana w'Imana. Ntaco upfana n'abantu bapfuye, ntaco upfana n'imizimu, nta connection nimwe bigihari. Ahubwo ivyo nimba waba unabibona, nagira ngo ndagusabe usenge Imana, witandukanye n'ivyo bintu, kuko ubuzima bwawe buri mu kaga. Waratewe, ariko ntiwabimenya. Benshi aravuga ngo papa yangendeye, ngo mama yangendeye, sister wanje yangendeye, musaza wanje yangendeye, ngo umugabo wanje yangendeye, ibintu mwe n'ibyo. Hari n'umuntu umwe nigeze guhura nawe mu gihugu ca Kenya, umugabo wiwe yapfuye kera, ariko muri mwe akaguma yumva yuko umugabo wiwe azogaruka. Ariko namubwiye ati uribesha, uri mu buzimire, ahubwo
ngo ndagusengere, ngo ndagufashe kugira ngo Imana ikubohore. Uwo mugabo wawe kuva apfa nta na kimwe kibi kibahuza, nta na kimwe kibahuza, kuko Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima. Yesu ashimwe cyane. Irindi kosa abantu bakora batabizi ni ugusengera umuntu yapfuye ngo Imana imuhe agakiza. Usomye Yeremiya igice cya 22 ku murongo w'9 n'umurongo w'10, urabona neza Imana iriko irabuza abantu kuririra umuntu bamusabira ngo Imana imuhe agakiza yamaze gupfa. Ibi turabibona, hari abantu benshi banakoresha yewe n'amazi ngo y'umugisha ngo bamusengere, ugasanga abantu bari bararirimba indirimbo haheza ari mu ijuru tuzohurirayo, kandi by'ukuri uwo muntu apfuye adafise Kristo Yesu. Rero by'ukuri abantu bakora mwene ivyo nabone bari mu buzimire, kuko mu by'ukuri nta muntu yapfuye aronka agakiza. Agakiza ukaronka ukiri muzima, nta muntu akaguha, ntibikunda. Ni wewe ukironderera, ni wewe wizera ku giti ciwawe, ukizera umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hama akagukiza urupfu rw'ibihe byose. Ariko gutumira abakozi b'Imana ngo nimuze musengere umuntu wapfuye, mu by'ukuri ivyo bintu n'amakosa, n'Imana ntivyemera, kandi birerekana yuko n'abo bakozi b'Imana baba bataritahura, kandi baba bataratahura ico ijambo ry'Imana rivuga. Ndabizi benshi babikoresha amarangamutima kugira ngo bahumurize abantu bari ngaho canke umuryango wabuze, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana irabivuga ryeruye yuko udakwiye kuririra umuntu yapfuye ngo Imana imuhe agakiza. Ntibikunda. Umuntu iyo yapfuye aba yapfuye. Yesu nashimwe cyane. Rero niyo mpamvu umuntu wese nimba uri kurankurikirana, nimba uzi yuko udafise Yesu, ba maso imbere yuko upfa umenye yuko ufise Yesu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahigwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. Ariko urumva yuko n'ubundi hagowe abapfa badapfira mu mwami Yesu, kuko umaze gupfa ntugaruka. Uribuka inkuru ya Lazaro n'ujya mutunzi, ukuntu ujya mutunzi yavuze ati mbabarira ndakwinginze, reka ngende mbwire bene mama bashinduke bagende mu nzira nziza. Aburahamu amubwira ati nibatumvira intumwa abahanuzi, nawe ubwawe nubwo uva ngaha ntibashobora kukumvira. Yesu nashimwe. Rero ivyo bintu umukozi w'Imana uriko uranyumviriza, ntuzuta umwanya w'iwawe uriko uraborogera cyangwa usengera umuntu yapfuye utakambira Imana ngo Mana uyu muntu umuhe agakiza. Ntibikunda. Shaka umumeneka amazi aheza agiye ibido yose, shaka ukora iki, wikebagure, ugire gute, umuntu yapfuye ivyiwe babirangiye. Agakiza umuntu akaronka akiri muzima, ariko maze gupfa atagakiza ufise, umwuka nyine ukaguheramo neza, umenye yuko urimbutse. Rero imbere yuko upfa umenye neza yuko ufise Yesu, kuko niwagenda hajya ntuzogaruka uvuge ati reka mbanze ngende gukizwa hama mbone kugaruka. Ntibikunda. Ugiye ubugiye. Nta mukozi w'Imana n'umwe ahari, eka nabo bose bakoresha mangetengete, nta n'umwe ashobora guhagarika igihe c'Imana. Nta muntu n'umwe ashobora guhagarika igihe Imana yapanze ku buzima bw'umuntu. Rero niyo mpamvu tukwinginga ngo imbere y'uko upfa akira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kuko udafise Yesu nta bugingo afise. Ikintu ca nyuma abana b'Imana badakwiye gukora, hari igihe babonye mu ndoto uwo muntu wabo yapfuye, bashobora kumubwira ati ntigo kwihana ugakizwa. Iyo ni mpwemu ibiguteye.
kandi iyo mpwemu mu by'ukuri ivuye ku Mana, kuko Imana ntibuza abamarayika yokoresha kugira ngo bakugenderere ahiza gukoresha umuntu yapfuye. Rero ugasanga bari baringinga uwo muntu uti kizwa nyabuna kizwa, kandi yaramaze gupfa. Ivyo n'amakosa. Hariho abantu usanga bafise amafoto y'abantu bapfuye, ugasanga agiye nko kuryama ariko araganiriza iyo foto, cyangwa arayiseguye, cyane mbese ariko arayiganiriza. Mu by'ukuri ndifuza yuko mumenya ibi bintu. Umuryango w'agakiza wugururwa rimwe gusa igihe uri muzima. Iyo umaze gupfa, umuryango w'agakiza ku buzima bwawe uba wugawe. Niyo mpamvu kenshi duhimiriza wowe umaze kumenya Imana, bwira ubutumwa abantu muvukana, abo muri famiye yawe. Nubwo batabwumva ntaco, bandanya fata umwanya basengere kugira ngo Imana ikore ku mitima yabo, kugira ngo babone agakiza. Ntuzoze kubasengera bamaze gupfa ngo Imana ibakize, Imana ibahagakiza. Oya, ahubwo Imana ibahagakiza kugira ngo uwo munsi uzoshike biteguye. Yesu nashimwe. Usomye Abikorinto ba 2 ibice 9 ku murongo wa 4 haraduhimiriza yuko tuguma twiteguye. Na Yesu ubwiwe yarabivuze ati mwame mwiteguye, nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha. Ariko abantu usanga badibamye, ivy'isi vyabatwaye, mbese batitaye ko hari ubundi buzima inyuma y'ubuzima. Nagira ngo ndakubwiza ukuri, inyuma y'ubuzima hari ubundi ubuzima, kandi ubutegura mu gihe n'ubundi ukiri muzima. Ariko inzira n'ubundi ni zibiri. Hariho inzira y'ubugingo, iyo bisaba yuko witegura ikiri muzima, hagaca haba n'inzira yo guhona. Iyo ni mu gihe wadibamye ugatwagwa n'ivy'isi, Imana ukayitera umugongo, mbese ntiwemere Yesu ko agukiza, ntiwemere Yesu ko akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aho uba uri mu nzira y'amahonero. Ico ndagusaba nshuti mukundwa uriko urankurikira, fata kano kanya wiyumvire, ese nk'ubu wofa wojahe? Woja mu ijuru canke woja mu mahonero? Nimba vy'ukuri ubona ko woja mu mahonero, haracari ivyizigiro kubugihwema, haracari ivyizigiro. Hinduka, fata ingingo yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Fata ingingo, wemerere Yesu agukize. Yesu yaravuze neza ngo mpagaze ku rugi ndadodora, umuntu niyumva ijwi ryanje ndinjira iwe dusangire. Yesu nashimwe. Aka kanya ijwi rya Yesu riko riradodora ku mutima wawe. Ijwi rya Kristo Yesu riko riradodora ku mutima wawe ngo ugurura. Yesu arashaka kwinjira asangire nawe. Yesu arashaka kuguha ubuzima budahera. Ese uri tayari kumwakira? Ese uri tayari kumugururira? Ese uri tayari akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Nimba wifuza yuko tugufasha, urashobora kutwandikira cyangwa ugasiga nimero zawe muri commentaire zaba za WhatsApp, hama tukaguhamagara tukagufasha, hama nawe izina ryawe rikandikwa mu gitabo c'ubugingo. Yesu yapfiriye abantu bose kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ahubwo azahabwe ubugingo budashira. Imana ibahezagire cyane. Nagira ngo ndagusabe usangize abandi buno butumwa kugira ngo ubafashe. Mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.